Ivyo ni ibikorwa vyo gutera imivyaro y'amavoka ku mutumba Gwibaga vyatewe iteka n'icegera ca mbere c'umukuru w'inama nkenguzamateka. Hakaba hatewe imivyaro ingana 100. Musitanteri wa komine Gwibaga Frederic Manirakiza mu ijambo ry'ikaze akayamenyesheje ko komine arongoye abenegihugu bari ku kivi mu kugwiza umwimbu imbona kazoza bayigize yabo. Bakaba bihaye ihangiro yuko buri rugo rutegerezwa kuba rufise ibiti vy'amavoka bigera ku 10. Frederic akaba yasavye uwo mwubahwa ko leta yobafasha kububakira amabarabara meza kugira vyorohe gushora umwimbu. Icegera ca mbere c'umukuru w'inama nkenguzamateka akaba yashimiye ishirahamwe Eirene ririko rirakorera muri ako karere mu gutanga imivyaro. Akaba yasavye abo ku mutumba Gwibaga kwijukira igitegwa c'amavoka ngo kuko nico gitegwa coroshe kurima ugeranije n'ibindi bitegwa njabuka amazi. Rero murabizi neza yuko igihugu cacu atamikoro menshi gifise ngo kironka amahera mva makungu. Amahera mva makungu avahe? Uburundi boyakura. Uteza kuyakura mu byo bushora hanze. Ivyo bushora hanze navyo twari dufise nibi. Icayi, iki kawa, ipama. Ubu rero baratoye ikindi gitegwa, arico citwa igitegwa civoka ruhere. Nico kije gusahiriza muri ivyo bitegwa twari dusanganywe jabuka amazi. Ni gitegwa mutera kibana n'indimo, mugiteye ntimuzosubira kuja murigora ngo muragitunganya cibera ngaro muri korera bikiri bito bimaze kwama bigakura nta kindi gikorwa muri korera no ahubwo mutangura mwamura. Nda rero mwijukire gutera ico gitegwa civoka coco kirazana umuyaga icumye uragicana hanyuma kongera ukamura. Mu gusozera ivyo bikorwa Generose akaba yaciye yifadikanya n'ishirahamwe Eirene Galak gutanga imivyaro y'amavoka aho batanze imivyaro 5800 ku miryango 350.